bivanye n'inguvu zari zatanguye kumushigikira. Bega uribaza yuko Gasore ndetse na Kejo Media bazobanda bakorana neza ku buryo nkuko Kivudo yabajije tuzobona edisho ya kabiri. Bega kugira ngo edisho ya kabiri izoboneke nibiki Gasore kumbure asabwa kugira ngo koko bizobandanye bigenda neza. Murakoze. Kubera hano mugiye guca c'u Burundi kuzana impinduka eka no kuzana kandi kanovera kuri babakinyi b'amareresi cane babandi bakunda kugira stand up comedy cyane muri bamwe bakina comedy bariko baradukurikirana. Uyu munsi rero turi hano kubera Ismail Gasore turaza kuyaga nawe turaza kumwakira agire ijambo adushikirije kugira ngo dushobore kugurura bino bikorwa byacu. Icambe na mbere kamaze ndabashimire kubona mwashoboye kutwitaba. Urabizi ata media ibikorwa byacu nta na hamwe byo garagara, ariko tuje kuri point nyamukuru yatwarenje ngaha ariyo mubona ngaha. Yari maze n'imisi cya ku mbuga ukarabumenyi ariyo Next Stand Up Comedy Search. Next Stand Up Comedy Search ni ikintu gishasha ngira murabibonye ngaha mu Burundi ko tumaze igihe tutagira ikintu kimeze nk'iki like nka platform nk'iyi, ariko iki kintu reka mpere kuri organisation d'abord. Imbere yo dutangura kuja midonido nkuko mubona ngaho imbere, ni jewe Ismail Gasore nkaba mu chief judge muri competition ya Next Stand Up Comedy Search. Nkuko mubona kamera iburyo ndi kumwe na Madame Aurore comedian Igete, afise amazina abana kuvuga Aurore nimba yorora inka ntavyo ariko se bose numu comedian abenshi muramuzi, akaba ari nawe mu judge akurikira. Turafise wundi mu judge agira gatatu abenshi muramuzi ariko ntiyashoboye kuboneka ngaha kumbure byamugoye gato, petete que tuzobona mu bindi bikurikira. Ibubamfu bwanje ndafise Madame Tati akaba ari secrétaire wa Kejo Media. Hariya turafise wundi yitwa Samuel nawe nari muri staff ya Kejo Media. Kejo Media nkuko mubibona ngaha ni media, ikaba ari media, ikaba nishira hamwe rikomeye cyane riurikiyemo ibintu byinshi cyane nkuko mubibona hariya, aho ifise ikorera amafazi atandukanye. Turafise Kejo Media Festival, turafise Kejo Music, turafise Kejo Transportation, turafise Kejo Hotel, turafise Kejo Restaurant, turafise Kejo Transit House, turafise Kejo Films, eka nibindi bitaraza biracari mu ma projet navyo tuzobabwira. Donc iki kintu rero cyateguwe na Kejo Media iri en collaboration na Ismail Gasore kugira ngo dushobore kwerekana zijya mpano zinyegeje yaba mu makartier canke n'ahandi zibura novuga platform zibura ahantu zogaragaza impano zabo nabo kugira ngo bashobore kwamenya. Niho twazanye umugambi kuzanya ikintu cyitwa Next Stand Up Comedy, ariko imbere ko tugitangura duhere mu kintu cyitwa detection des talents muri categorie ya stand up comedy. Tuzana Kejo Stand Up Comedy Search. Urumva turacaye muri recherche yo kuronka abajene rwaruka rufisi iyo mpano ariko utaronka ugaragaza iyo mpano yabo. Rero ihiganwa novuga ni competition ya Next Stand Up Comedy Search. Ukundi teguye rero twahereye kuri inscription ku bajene, turondera abajene kuyandikisha. Urumva atabajene ntavyo twokora. Twarabonye yuko abajene benshi bari bafise impano ya stand up comedy ariko bataronka uburyo bashaka kwigaragaza nabone kugira ngo babamenye canke bababone. Twaratanguye inscription ikazohera itariki 10 z'ukwezi kwa kane, aho kugeza kuri umwanya tumaze kuronka abajene bagera kuri 15 barenga 15 murambabarira bamaze kwiyandikisha, kandi tukatubona ko nabandi benshi bakiriko bariyandikisha. Turafise itariki 12 turafise selection itariki 12 z'ukwezi kwa kane, turafise guselecta muri abo bajene abazoshobora kuja muri demi finale na finale. Bese na demi finale ikazoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane, finale nayo ikazoba itariki 17 ukwezi kwa gatanu, bikazobera kuri Institut Français ariyo XSSF. Hama nkuko nabivuze, le but c'était de détecter
et promouvoir ses talents dans la catégorie de stand-up comedy kugira ngo dushobore kwerekana izo mpano. Murabona ngo ka mu Burundi tudafite ama platform ya comedy menshi nagwiriye, et pourtant abari abajene benshi cyane bafite impano mugabo bataronka aho bazerekanira. Muri organisation yacu rero turafise staff ya Kejo Media nkuko mwabibonye, tukaba dufise muri côté technique turafise abari chargé d'organisation, alors ils sont pas là. Turafise aba vidéographe abo bose ra muri Kejo Media, turafise aba photographe abo bose ra muri Kejo Media nkuko naberetse aba membre du jury. Turafise madame Igete n'undi muzobona hanyuma. Turafise abajejwe communication muri iki kintu, ari nawe madame la secrétaire wacu ngaha n'abandi benshi cyane. Nibaze ko ntorangira mvuga byinshi, nibaza byose nabivuze, nkaba ndabashimiye, murakoze cyane. Amashi kuri Gasore. Ego cyane, ni ikintu ciza, nizere yuko twese twumvise yuko hano hariko hararonegwa impano zikomakome, eka ni n'akaryo karyoshe kubona umuntu ashobora kuvuga ati ndiko ndarondera, ni muze mwigaragaze nzocaguramwo, kandi n'ubushimwe butegekanijwe buzotangwa cyane gose. Amatwi ansumira kuko nagerageje gutereza akajisho hariya, mbona umufungo ukomeye cyane ku bantu bazoshobora gutsindira iryo higanwa, nubwo ntavyemereye kubivuga. Ariko ni wa mwanya mwiza rero wabamenyesha makuru kugira ikintu kimwe canke ikibazo kimwe bibiri bashobora kubaza, ariko imbere yuko dushika ku banyamakuru twe twifuza kumva n'ijambo rivuye kwa Aurore, umukomedienne, kuko bavuga ati n'aba mama barashobora kugira ikintu babwiye abene gihugu maze bikagenda neza cyane. Tunaravye turi no mu kwezi kwa gatatu ko hariwe abakenyezi. Karibu sana mama. Murakoze cyane. Icambere na mbere no gushimira Imana, ica kabiri no gushimira Kejo Media itanze akaryo ko abantu bumva ko bafise iyo mpano, abakomediens ahari, wa muntu yamari ko aratwenza muri église, wa muntu yamari ko aratwenza muri quartier, wa mu comedien wo muri famille, wa muntu wese yumva ko afise iyo mpano mugabo atazi aho yo garagariza iyo mpano yiwe, arahawe ikaze aze guhiganwa. Kandi nkahamagarira cyane abagore côté féminin, ego abigeme ko barafise ubwoba, barafise ngo nakazi k'abagabo, turahari natwe turagakora kandi tugakora neza. Ego nico rero numva no hamagarira abantu, ni impano, ntihagire umuntu atinya, ni impano Imana yaduhaye, ni ikintu kidutandukanya n'abandi, kuko hari abantu bafise impano zo kuba aba mécanicien, hari abafise impano zo kuba abasoda, hari abafise impano zo kugwanira igihugu, hari abafise impano zo gukora ibindi bintu. Umva rero wewe ufise iyo mpano y'ugutwenza, ubwo waratowe. Karibu rero uze werekane ivyawe, hama ushobore kuja muri ayo mahiganwa, ugire amahigwe y'ugutsinda osi n'ibindi bizokurikira vya Kejo Media, kuko ndazi ko Kejo Media Next Stand Up bazogenda barafata mu mugongo abazoba baje muri ivyo bintu, hama mumenye ko impano yo gutwenza itunga umuntu. Gasore muramubona, Babalawo, Big Boss, Chendo ingurube bahungu ariko muri comedy. Ego cyane, reka tumushimire kuko yagerageje gusigura neza kandi yanashoboye guhimiriza kuba mama eka nabigeme n'abakobwa surtout, ati namwe ni museruke. Ni wa mwanya mwiza rero ku banyamakuru, namwe mugire ikintu mwobaza Ismael Gasore na staff yiwe hano, ko bafise ibintu byinshi cyane bivuye muri Kejo Stand Up Comedy, aho hari ibintu byinshi cyane birimo indani, harimo na Keza Restaurant n'ibindi byinshi mugiye murumva. Ni wa mwanya rero b'abanyamakuru namwe kugira icyo mubajije. Sinzi twohera hehe ku ufise ikibazo. Ego reka duhere kuri mutama wacu aduserukira kandi adukuriye twese turi hano, nubaha cyane gose, bamwita Jean Patrick. Ni mumuzi Jean Patrick? Murakoze cyane, karibu mzee. Ndabashimiye cyane.
sindi umutama nk'uko abivuze, ndacyari muto, mfite imyaka 50 ariko ndacyari muto cyane, sindagera gusaza. Jewe kumbure nta byinshi mfise kuvuga, mugabo ubwa mbere no kubashimira no kubakeza kuko ni rya mbere tubonye ikinyamakuru canke ikinyamakuru niko bivuga gishobora gufata mu mugongo cyangwa gushigikira abari muri secteur ya cinema muga mu gice kigize byinshi muri comedy. Ni kubakeza kuko ico kintu kirakomeye cyane. Mugabo kandi ganongera mvuga ati hari akantu kabaye kumbure katameze neza, mugabo bukurikira muze mu karabe mwari kuzo kwandikira makete abandi mukorana mu binyamakuru kugira tuze twisanzuye bazi niyo tugiye tutarize gukebaguzwa ngo tugiye mu bintu bitameze ukundi, uko tufise ubucuti hagati y'ama media kandi turafise ufatana mu nda nkuko bimeze. Murakoze. Ariko rero je nagira maze mbazi nagira Imana Gasore umuruho muri comedy arawuzi, aho bagiye barava arahazi, naho bageze arahazi. Uravye ini edition ya mbere ko bivuga, mbega muzogira edition igira kabiri, nyimbi zoba yo izoba ari ryari edition igira kabiri nubwo iya mbere taraba. Mugabo igira kabiri ashaka kumenya nego twarabonye kuri Facebook cyane cyane ganjiye niho nakiboneye, nawe nyicagize ubundi muntu kumbure atari muri staff, sinzi ko ari muri staff navyo nzi, mugabo uko nakibona bimenga ntabwo arimo kumbure tu yariko arabamaza nk'abandi bashobora kumamaza abantu bari hagati mu ntara. Buryaga nuko turabira hano Bujumbura gusa, mugabo cinema tugiye kwiraba canke théâtre canke comedy ugiye kubiraba neza benshi canke abacteurs benshi aho bari hagati mu ntara, kuko gushika amasanki Bujumbura na mashure make bagifise iyo secteur ya théâtre mu mashure yabo, benshi baramaze guhindura bimukiye muri za slam n'ibindi. Muga théâtre ugiye kuziraba ziri ruguru, muri théâtre turashaka kuronkamwo abacteurs bakira comedy. Hoho abantu bari ruguru vyifashe gute? Mwamara bibutse kuzubashikira. Hanyuma mwatubwiye yuko bigiye kuzoba, nimwatubwiye ati bizotangura ku munsi cyangwa izotangura ino tariki kugira tuve hano dufise icyo tugiye kubwira abandi bantu. Sinovuga byinshi, murakoze. Yego cyane. Nari nifuza yuko yogenda rishura ikibazo kugira ngo muronke content iryoshe. Inyishu ni kibazo cyane. Kivodo hajya waserukira di RFM. RFM. Urakoze cyane. Kivodo yavuze ati ikintu cya mbere mwaye kubanza mukandikira amaletre ibinyamakuru bigenzi byanyu, ico turagisaba imbabazi parce que umwanya wari watujanye, ariko murakoze cyane. Ica kabiri ati iyi ni edition ya mbere Egome ati mbega muzogira edition ya kabiri ni ya gatatu. Exactement. En fait le but nkuko rakivuze, intumbero y'iki kintu ni ugukrea platform izo akanya aba jeune bafise impano ya stand up comedy. Ni nkuko novuga par exemple urabona ama platform bindi bihugu bibanga, par exemple muri Kenya hariho Churchill Show, Tanzania hariho Chekatu, hariho Watubaki n'ahandi tumaze kuja tubaze kwibona. Donc l'objectif ni kuzana platform izoha umwanya aba jeune bakerekana impano zabo nko mu bindi bihugu. Egome edition zizokwamaho buri mwaka, si ya kabiri ya gatatu gusa, zizoshika no kuri edition y'ijana. Imana ibidufashisha. Hama ikindi wavuze ati mbega turabizi ko no hagati mu gihugu hari impano nkizi. Exactement, ivyo nivyo, ariko kubera ko ari edition ya mbere kandi murabizi turacari ukuboko kumwe, dushobora kuyaga ngo twimara uburyo bunyene, ariko twahereye Bujumbura kuko ariho tuba ariho dushoboye. Ariko turafise umugambi yuko edition ya mbere nitwayikora Imana ikadufasha, edition ya kabiri izoba ari igihugu cyose, que ce soit la campagne partout mu gihugu cyose tuzosanga, kuko izi impano ziri ahantu hose kandi zirabuze ama aid ama support. Nibaze ko navyishuye byose. Yego cyane. Ari ikibazo wibagiye cigihe igihe bizotangurira. Igihe nanakivuze yuko turafise selection muri aba jeune bose zo twarose, turafise selection izoba itariki 12 z'ukwezi kwa kane, tukaba dufise demi finale izoba itariki 25 z'ukwezi kwa kane kuri CCF, tukaba dufise na finale izoba itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu kuri CCF nyene atagihindutse.
Merci Ok. beaucoup. Ego, nagomba nsabe Franik umunyamakuru yashoboye gushinga ikinyamakuru ciwe acita African TV kiriko kibikora neza cyane muri kino gihe aho ajugumiza ibindi binyamakuru. Franik urahawe ikaze. umuntu iyo atanguje ikintu hari gihe kumbure bice bigarukira hagati bivanye n'inguvu zari zatanguye kumushigikira. Bega uribaza yuko Gasore ndetse na Kejo Media bazobanda bakorana neza ku buryo nkuko kivudo yabajije tuzobona edition ya kabiri. Bega kugira ngo edition ya kabiri izoboneke nibiki Gasore kumbure asabwa kugira ngo koko bizobandanye bigenda neza. Murakoze. Ego cyane. Urakoze cyane Franik. African TV uvuze ati mbega ngo iyi idée yatanguye ryari. En fait nuze umukreateur wa Kejo Media ariwe big manager wacu yarampamagaye yarambye ati Gasore ndafise idée nashaka gupropose yuko twokora ese tuni idée yavuga ati inye ndakine kwikora arambye ati Gasore wowe ubona twekora gute nambye ati manager nanje iyi idée ndayifise kuva nkiri kwishuri urumva nari mbuze umuntu twofatanya kugira ngo tuje kwigaragaza twishira habona et puis turavyandika turicara turandika projet turayiga ko mu nyuma turavuga twishira en action niko twatanguye kandi aho mubona ni twebwe gusa ngaha ariko ngira ko no kuri question mvuga ati kujya kuntati umuntu ashigikiwe ari giye bishika ngo akabura inguvu ego premièrement ndabivugire ngaho ma media gushika kuri umunota nta sponsor nimwe turaronka ariko ndavuga yuko duhere kuri sponsor ya mbere dukeneye cyane ni kuri nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi umuvyeyi wa twese ni nawe mereye ko ndambye ati se Barundi ugwaruka turiko turita bakamo waduteye turagusavye udushigikiye muri umugambi natwe sho create ibi bintu kugira ngo ugwaruka nabwo usho kwiteza imbere mu mpano zabo ama kujya wavuze turakeneye ama sponsoro turakeneye abantu baza kudushigikira ndari edition ya mbere biragoye cyane kwikorana uri wenyene turahamagaye n'abantu bashaka kwifatikanya natwe peut-être ko bashaka kuvisita ama page yacu bakaraba ama numero yacu abifuza gukorana natwe turabaha ikaze murakoze cyane. Ego, ikindi kibazo reka dusimbire kuri Magic Channel ku munyamakuru yitwa Muganwa Kent numwe mu journaliste barebare kurusha abandi dufise kuri YouTube. Urahawe ikaze Muganwa Kent. Banje kubaramutsa hamani Muganwa Kent kuri Magic. Mfise ibibazo bibiri, icambere nza kucerekeza kuri Gasore, ikindi kiza kuba cerekeye hariya kuri Aurore. Mwavuze ko muri ko murategura rino higano. Zimwe mu mahiganwa tumaze kubona akenshi akunze kuba imyidogo ko itegurwa ryabo canke kuzana abahinga inararibonye muri uwo mwuga kugira bashobore gukora amatora ameze neza. Ni kimwe mu dukunze kumva. Mbega mweho ni kiye kintu gishasha mwamuzanye nka Kejo stand up comedy kugira ngo ya myidogo kwa kuntu duhora twumva ati na babandi bategerezwa gushigikirwa ntibaze babure gushigikirwa. Ico ni kibazo ca mbere. Hama hariya yari karavuga ati bino bintu baratumira cyane abigeme ariko twaba twashoboye kubona mbega kubera iki bitashoboye gushika hose mu bandi ahanini biriko bereye Bujumbura hoba hariho gutegekanya ko aboshobora kwiyandikisha bavuye mu mihingo yo hagati mu gihugu muzobakira byifashe gute nuko murakoze. Murakoze cyane mu journaliste muremure muri bose avuze ati ngo harakunze kuba amahiganwa hama ngo organisation ukuntu babiteguye wavuze kuvyerekeye amanyanga abamwo canke iki jewe nagira mvuge kuri ikintu cha stand up comedy search iri higanwa iratandukanye n'andi mahiganwa kuko umbwiye ngo hobamwe amanyanga umuntu atatwengeje abantu kurusha abandi ngo uyu twara prix gute ntikibaho iki inye deja novuga yuko twebwe nka jiri nga turi nka jiri mugabo jiri ya mbere niyo diaspora tufise ni public ni mwebwe kuko umuntu yateye blague bagatwenga abayaziteye babiboneka bigaragara n'utatwengeje abantu babigaragara rero kive dire quoi twebwe muri iganwa ryacu turi bien organisé
kandi urabona ko twashizemo n'abajiri abajaji babizi nka Madame Oro n'undi mujiri muzobona vuba nta manyanga azobamwo cyangwa ngo hamwe mu utuntu tw'utudumbi no twe turi ku murongo kandi twizere yuko tuzoronka n'amatara abizi ashoboye murakoze cyane ikindi kibazo cyari cha Madame Igete Mara neza mu journaliste muremure sinzi kusumba abandi bose muganzo kwereka abagusumba ico kibazo wajije yuko duhimirije abantu nkuko president du jury yabivuze Gasore ikintu catangwe cahereye ahi Bujumbura kiracatangura ariko je nibaza n'umuntu avuye n'uzova muri Amerika kizana muri tuzomwaki bisigura ngo akumva ko akamo kari kuri réseaux sociaux akumva akamo akaza tuzomwakira ariko twe twaratanze adresse yaho bizobera yego nta muntu numwe yimiriwe gusa iki gikorwa nticaduze ruguru mugabo aba aho bari hose mu mihingo yose barahamagawe vraiment ntihagire umuntu numwe azokwirimita nuri muri Oscar afata indege aze kwerekana impano yiwe nta problem. Ego cyane harasigaye ibindi bibazo bibiri nizere ko ari bibiri bisigaye. Ego reka duhere kuri Fulgence Mika umunyamakuru afise ikinyamakuru atigera avugira kuri micro n'umunsi n'umwe ikinyamakuru ciwe akubita copyright kuri content akora ku bindi binyamakuru uno munsi rero yahishikiye urahawe ikaze. Urakoze gusa urabeshe kubera ko content nkora zose nizi wanje kiretse za leta nazo ni public zijya nta numwe atemerewe kuzikoresha. Ego nitwa Mika ndi mu blogger yigenga nkaba numesha makuru hambavu yawo nkaba numukutsa kivi muri PJ Classic FM. Kibazo mfise kimwe ni kuri organisation muri rusangi wayiserukiye ni Petereza kwishwa ndibazangira ni Gasore uri mu comedy abimazemwo igihe ariko aba bandi bari ngaha hanze nabo babumba bakeneye gushika ahantu mbega inyuma yuko ihiganwa zo bari maze kuba abazoba batsinze ubushimwe bazoronka bameze gute hanyuma yaho muzobakurikirana kugira ngo bakomeze kuba berekana ivyo impano yabo ikomeze gukura mu bindi bihugu watanze example ya Churchill show muri Kenya hariya turabona every weekend haba hari ama shows ya comedy quelquefois ariko ntiba misi yose muri Kenya na za Tanzania bafise ama sezo kenshi usanga baguma bafise ibiteramo vya comedy mbega uwo mugambi nawo mwamufise kugira ngo abo banyempano muzoba mwatoye bazoshobore kuba baronka platform bazoza barerekana ko ubushobozi bwabo gikurikira ni kuri Mabujanga haye muri comedy bagenzawe ni bakeye muri ko murakora kibwira ngo nabo baboneka ari benshi kugira ngo izo ngabire bafise bashobore kuza bazerekane ndetse bikunze banashigikirwe. Gasore yagasaba ikintu cha sponsor mwaradodoye biranka canke mubona hoho abo mumaze kwegera baratahura ibijanye n'amatala y'abajene murakoze. Urakoze cyane Fulgence Mika mu blogger yavuze ati mbega ngo ubushimwe buteguye gute nkuko mwashe kubibona ku mbuga nyinshi twarateguye yuko uwa mbere azotahukana amafaranga angana n'imiliyoni 2 z'amarundi ugira kabiri azotahana amafaranga angana n'umiliyoni w'amarundi ugira gatatu azotahana ibihumbi 500 by'amafaranga y'amarundi ugira kane azotahana ibihumbi 300 by'amafaranga y'amarundi ugira gatanu azotahana ibihumbi 200 by'amafaranga y'amarundi. Urumva twashatse kwerekana support kote zose kandi kugira babwiye abo bajene kuri question wavuze igira kabiri ati mbega abo bazoba barenganye kesa swa muri finale ngo bazuca bicara canke ngo bizogenda gute nico navuze objectif principal gukora iki kintu kugira mwabonye ni next stand up comedy search mu nyuma tugihejeje tutakora ikintu citwa next stand up comedy niyo hangiro ryacu kine gushikako urumva yuko natwe dukeneye ku create platform nko mu bindi bihugu nka bijya navuze
hamango mbega aho muramaze kudodora turiko turadodora turarindiriye batwishure ariko nkuko bivuze ati mbega batahura izo mpano zanyu murabizi abarundi ingere tumezerako hari ababitahura n'abatabitahura hariho nk'umuntu ushira ico kintu akubwira ati mbega ico kintu ho bagikora gute bimeze gute hari n'ukubwira ati ivyo ni vy'abavoyu tusa ariko reka dutera kama abarundi nibuguruke mu mitwe yabo buguruke tumere nk'abandi tuzotera imbere gute muri izi mpano zacu mutadushigikiye mwebwe abarundi bagenzi bacu bene wacu turakeneye mudushigikire mu masapoti mu sponsoringe kugira ngo natwe dushobore gukora iki gikorwa gishike kure tuza muri impano z'abarundi zinyegeje murakoze cyane ego cyane reka tubashimire cyane ari ikibazo kitarishurwa ego reka ducungure umwanya ariko hanini ni nk'ibi Perezida Ismael yishuye wambajije ko abakenyezi abagore abakobwa ni bake ego cyane ni bake kandi murabizi gituma ari bake ni gikorwa deja n'abahungu bakibatera amabuye natwebwe nuko nyene ni gikorwa kitumvikana ariko jewe uko mbona ibikorwa vyacu uko mwebwe nkuko mwaje kudushigikira uko muzoguma mudushigikira uko natwe tuzokwishigikira kuko igikorwa nyamukuru nitwe tugikora niho tuzobera exemple nziza abandi bazoza kuko abarundi murabizi babanza ngo reka turindire turabe ngo iyo bimugeze uravyumva nibabona batanguye kurira indege nibabona ibintu bitanguye kuguruka imiryango yuguruka n'urafise ya mpano nawe nyene azoseruka kuko azobona ati ca kintu kirahita ariko ubu turacirondera ariko je ndashima je ndi umuntu akunda gushima turashima aho bigeze kubona niki kintu kiriko kirategurwa ni vyiza cyane hazoza nibindi aba manager ni benshi bazoza badutore dutegura ikindi kintu ama festival bibe vyiza cyane ego ibintu bizobatera intege plus bazobona ibintu biguma bitoka niko bazobikunda turahamagaye n'abakenyezi kubijamwo yandikishe ku bwinshi namwe murafise place yanyu namwe bazoza ego merci beaucoup yishuye neza cyane yishuye neza amazi yazindutse ageze kure reka tubashimire mwese mwari muri hano ariko imbere ego cyane ntiturarangiza neza imbere yuko turangiza nagomba manze nakire bamwe mu bari mu biro vyo muri Akejo Media nabo nyene bagire ikintu bashikirije reka mpere kuko bavuga ati ladies first reka nshobore kwakira umwe mu bakobwa beza cyane bari hariya muri secretariat ya Akejo stand up comedy ariko no muri Akejo Media niyari karibu sana murakoze kumijambo tugira amahoro kandi cyambere nk'uwa serukira Akejo Media turabashimiye cyane hajya uteye akamu kabona abantu bakwitavye ni ibintu byo gushima ntiwe bifata minenegwe turabashimiye cyane turabashimiye gose twebwe nka Akejo Media icivugo dufise ni kinini cyane ntitwiyumvira ko kuri twebwe twenyine abakozi ba Akejo Media canke twebwe ba mpamvu ba Akejo Media turiyumvira no ku Burundi twese nayo mpamvu uboni no comedy twayiteguye iyi competition twayiteguye kugira ngo impano z'abana b'igihugu zishoboye kugaragaza murabona yuko ngaha mugerageje kuraba nta abantu abanyempano bariho kumva ariko ntibarigaragaza cyane none natwe nka Akejo Media twiyumviriye ati vyogenda gute tubigenze gute nimwo kukure twace twegera tugakorana na gasore hano mubona kugira ngo ico gikorwa kigende neza rero ukumwaje kudushigikira turabasavye mubandanye ku ma platform yanyu mugerageze guhimiza n'abandi baze kwiyandikisha kumbure ntiyagire uwumva yitinye canke yisuzuguye mwese munashoboye twese turashoboye nta muhungu nta mukobwa twavuze bon ta byinshi ndagejeje ngaha murakoze ego cyane reka twakira uwundi ashobore kuturangiriza aza kubaramusa gusa turamuha ikaze ngaha anye nyakubahwa ego reka tubashimire gose mwese mwashoboye kwitaba mugashika hano mandi bahezagire cyane
ego bigaragara yuko neza Akejo Media hamwe n'ivyo ishikiriza datamba yirorera ego nkuko biri byinshi vyavuzwe mwavyumvise ni kesi yo kubashimira ariko kandi twongera dutera akamu ku bantu bose baba bakoresha izi mbuga ngurukana bumenyi aho Akejo Media igaragaza ibikorwa vyaho ni kuri YouTube channel ni Akejo Media ugiye kuri TikTok ni Akejo Media, Facebook page ni Akejo Media, ahose uhaciye ibikorwa vya Akejo Media bigaragarira kuri izo platform zose. Nukuvuga icivugo ni Akejo Media ni Akejo keza kuri bose. Na niyo mpamvu ivyo dukora vyose tutaraba kuri kote imwe. Nukuvuga ivyo dutegura vyose tuba tubitegura ku bantu bose muri rusangi abagaragaza impano zabo nkuko mubibona nk'iri higanwa rihari ego aho hanyuma Akejo Media yatangwe nka Akejo Foundation ibikorwa vyayo vyagaragaza nyene bishikira abantu bifasha imfuvyi abafakazi batishoboye ibintu nk'ivyo ariko mu nyuma yaho Akejo Media Akejo Foundation ibona ntibikwiye idatireka havuke Akejo Media. Akejo Media maze kuvuka ikora ibintu byinshi cyane ndetse ugiye ukurikirana izo platform zose Akejo Media ikorerako urabibona neza cyane. Na niyo mpamvu rero rino higanwa ryateguwe mu mvo izuko bajya bose bafise impano bipfuza kumenyekana bipfuza kugera kure nk'abandi byoborohera biciye kuri Akejo Media. Ni mu ncamake n'ivyo twovuga turangiza tubashimira cyane gose murakoze.